Mu gihe Uburundi buriko burahimbaza umunsi wahariwe ugukunda igihugu ivyo bita patriotisme mu gifaransa, umunsi uhurirana n'igerekerezo hitabiye kw'Imana uwahoze arongoye Uburundi Perezida Pierre Nkurunziza, abenegihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bayaze na BTV baremeza ko umurundi wese ategerezwa gukunda igihugu ciwe kuri bamwe, abandi nabo bakavuga ko abarundi bakunda igihugu cabo, bose bagahuriza ku ruhara Perezida Pierre Nkurunziza abifisemwo. Uburundi bwacu twebwe nyene abarundi atwe dutegerezwa kwikundira igihugu cacu ata wundi muntu yinjiyemo. Nukuri abarundi barakunda igihugu kuko muhisi nyakwigendera yaratwigishije gukunda igihugu. Nta muntu numwe uravye ivyagiye biraba kuva ataratwara mu ntwaro zabaye ubwa mbere, abantu ntibakunda igihugu. Ariko ubu umuntu wari we wese arishira kizana, urabona turiko tugwana intambara yo kugwanya ubukene. Giye yigisha abarundi ingene bokunda igihugu kugeza uyu munsi uri kuraraba abarundi yarazanye akaranga kibutsa abarundi, kandi abarundi ni kuvuga kugeza uyu mwanya bariko bagira kwiraga igiwe. Uri kuraraba ibintu yakoze ingene yagiye arigisha abantu gukunda igihugu, uri kuraraba nuno munsi urabona ko hari ikintu kidasanzwe yakoze mu Burundi gitandukanye n'ibindi abandi twagiye turabona bagiye barakunda igihugu cyabo kuko yarabigishije gukunda igihugu kurusha umunyamahanga. Uyu munsi umurundi aramaze kumenya akamaro ko gukunda igihugu guhera kuva ku matora ya 2010, aho umurundi ashobora kuva mu nzu yiwe azi ikintu agiye gukora, azi akamaro kamutwaye, agiye kurondera indongozi ishobora kumutwara ikure ku mutima wiwe. Abarundi baragikunda, reka dutegeza kugikunda kubera nako tutogisambura ari ciwacu. Turagikunda igihugu ciwacu, n'abatwari nyene tukabakunda. Turagikunda kandi ndazi kugikunda uwacu. Ibintu bikwereka yuko abarundi bakunda igihugu cabo ni giki nkuko Nkurunziza yavyigishije? Yigishije gukunda igihugu no gukundisha abarundi bakunda igihugu cyacu. Tuwibutse ko uyu munsi wahariwe ugukunda igihugu uriko uhimbarizwa ku mugwa mukuru wa politike Igitega, kaciye kaba akaryo ko kuganduka kuri Perezida Pierre Nkurunziza.